Niteka ntangere gusubira kubana namwe kaze mukurikire amakuru ya radio haguruka yo kuno munsi wa mbere igenekerezo rya 2023 ruheshi umwaka wa 2025 Arine Munezero nije ndi kuri mikro uhinga bw'ivyuma naho hariyo Ben Felix Rankunda banze ndabashikirize ingingo nkuru ashimikiyeko. Utunenge n'amanyanga vyaranze amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine birabandanya gutegwa ivyatsi n'abakozi b'Imana begamiye ishengero rya Katolika. Mu ntango zano makuru muraza kumva ivyashikirijwe kuri w'Imana n'umusaserdoti arangurira ubutumwa kuri paruwasi ya Kirombwe komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Imbere yuko umuntu akira ingwara ngo abanza kwemera ko agwaye, ivyo bivugwa n'umukuru w'ishirahamwe Parseme afatiye ku vyama bishikirizwa n'abategetsi b'igihugu k'ibintu byose vyifashe neza kandi atari byo. Bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko abarundi babandanya kuvunirwa akagohe kugira bategure kazoza ku ruvyaro rwabo biciye mu gushiraho indongozi nyazo. Abavuga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo baba bariko baramuduza kuko bituma amenyekana cane. Bivugwa na Angeline Ndayishimiye mu gihe aguma aboneka yambaye ibintu bigugwa amafaranga mva makungu y'umurengera mu gihugu cugarijwe n'ubukene buteye ubwoba. Turafitiye n'ikiganiro ineza y'Imana igashimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'amazaburi izaburi ya 84 mu kanya tuja ku nkuru imwe kwayo. Subire ndabaramutse nongera ndabaha n'ikaze. Mwari mwavyumvise mu ncamake yano makuru abasaserdoti ba Ecclesia Katolika barabandanya kunegura ingene amatora y'abajenama b'amakomine n'ay'abashinga amateka yo kuwa gatanu ruheshi umwaka wa 2025 yagenze. Patiri Teresfor Niyongabo arangurira ubutumwa kuri paruwase Kirombwe iri muri zone Muyira komine Kanyosha intara ya Bujumbura mu nkuka ya misa yahereje kuri Sikirisare Buzige ejo ku munsi w'Imana yaragarutse kuvyigaragaje mu matora aherutse. Uwo musaserdoti akaba yabwiye abakristu ko hari abantu bipfuza gushikira ubutegetsi babanje gukura abantu ku Mana. Yabahamagariye ko no muri Nankana bo kwama bibuka ibitegerezwa kuranga uwa Kristu. Kubwiwe ngo birababaje kubona ivyavuye mu matora hari abavyegetse ku Mana gushika naho baja gushima Imana kandi bazi ko atakuri kuri mu vyatangajwe. Bamwe mu bumvise ivy'uwo musaserdoti yavuze bayaje na radio haguruka bakaba bavuze ko bashima ko Ecclesia Katolika ivuga ukuri ariko bakayisaba ko mu gihe c'amatora yokongereza uruhara rwayo. Reka ino nkuru tuyibaze Innocent igira neza. Mu nkuka ya misa yaherereje kuri Sikirisare Buzige paruwase Kirombwe mu vy'intwaro y'igihugu yo paruwase kabiri muri zone Mwira komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Mu mwanya w'insiguro Patiri Niyongabo Teresfor arangurira ubutumwa kuri iyo paruwase ya Kirombwe yifashishije ijambo ry'Imana ryejo ku munsi w'Imana ise yaragarutse ku nyifato yaranze abana bandi mu gihe c'amatora cyane cyane ku vyabaye kuwa gatanu ruheshi 2025 umunsi w'amatora y'abashinga amateka n'abajenama ba komine. Uwo musaserdoti Mukama yavuze ko ivyabaye uwo munsi vyamweretse ko abantu benshi bafise intumbero yo gukura abandi ku Mana ngo kuko atamukristo w'ukuri yorondera gushikira ubutegetsi abanje gukura abantu ku Mana. Patiri Teresfor akagira ati tuguye twamugina ikibabaje nuko n'ivyavuye muri amatora vyatumye hari abavuga ko vyakozwe n'Imana bakanaja no gushima tuguye twamugina. Kubwiwe ngo ko umugambwe woja mu nama nshinga amateka ari wonyene nta kibazo vyotera mu gihe vyoba ari ukuri atari nkuko vyabaye mu matora kwa gatanu ruheshi 2025 aho abantu bikuye ku Mana mbere bakanahatira abandi kuyivaho mu kubasaba ko batora ivyo batategerezwa gutora mbere bakanaterwa n'ubwoba. Uwo musaserdoti akaba yasavye abakristu ko no muri Nankana bo kwama bitwararika ivyo uwa Kristu ategerezwa. Niyongabo Teresfor akerekana ko iyo ibintu bigenze nkuko vyagenze mu matora aherutse kuba ingaruka mbi ziheza zigakurikira kandi ziba ari nyinshi, nayo kubona abarongoye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro baremeje ivyavuye mu matora. Patiri Teresfor Niyongabo yagize ati birababaje kubona umuntu abwira umukozi wiwe akamusigira ibirato akambara kostime akurira imodoka akaja kwicara mu ntebe izunguruka hama akatangaza ko yemeje ko ibyavuye mu matora ari ukuri kandi azi neza ko atari ukuri. Akabaza ikibazo ati ivyo si ugukura abantu ku Mana ndugaye twamugina. Uwo musaserdoti akaba yaranagarutse ku itangazo y'abungere b'Ecclesia
kuvyerekeye amatora akavuga ko muri rusangi amatora yitobwe mu mpande nyinshi kandi ko abarundi benshi bazi ukuri ku vyabaye mu matora aheruka. Abanyagihugu bayaze na Radio Haguruka cyane cyane abumvise ivyo uyu musaserdoti yavuze barakenguruka ko Eklezia Gatolika ivugisha ukuri, ariko ngo nk'uko uruhara rwayo ari ntangere ntibikwiye ko yogarukiriza kuvuga ibinenge vyigaragaje mu matora aherutse. Bayisaba nyabona ko mu matora yimirije n'ayandi yose azoba Gatolika yoshira indorerezi n'imiburi zibiri muri buri kazu k'amatora, ico bita bureau de vote mu Gifaransa, kuva amatora atanguye gushika guharura ivyavuye muri iyo bihere. Bayisaba kandi ko yokumvisha abatwara igihugu c'u Burundi cyane cyane ko bigaragara abenshi ari abayoboke b'idini rya Gatolika igihe cyo kwiba amatora corangirana n'uyu mwaka w'2025 nazo amatora igiye gukurikira abarundi bakitorera indongozi nziza ziza gukemura ibibazo isinzi vyugarije u Burundi. Ndamushimiye Innocent Igiraneza kuri iyo nkuru yatwegeranirije. Amafaranga arenga umuriyaridi w'amadolari yarajanywe hanze y'u Burundi mu mwaka uheze kugura ibintu kandi banke nkuru y'igihugu BRB atavyizi. Ivyo vyatangajwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gikorane co gushimira Imana ku myaka 5 amaze ku butegetsi cabereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega mu mpera z'indwi twaraye turangije. President Evariste Ndayishimiye avuga ko ubu yahisemwo gukorana n'abanyagihugu ngo kuko yasanze benshi mu mu ndongozi arabahemu. Bamwe n'abandi mu bumvise ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi babona ko iyo ari imvugo yo kubandanya ahuma amaso abarundi n'amakungu ngo abereke ko wewe adashigikiye abanyonyeza ubutunzi bw'igihugu mu gihe vyamaze kugaragara ko ari we musuma wa mbere. Abarundi bose ngo nibaje hamwe bamukure ku butegetsi kuko ataco yigeze abamarira mu myaka maze aramutwaye igihugu. Inkuru twateguriwe na Dondo Dyemba z'umutima. Mu gikorane co gushimira Imana ku myaka 5 Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi cabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kuva ku igenekerezo rya 19 ruheshi gisozererwa ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 21 mu mpera z'indwi twaraye turangije. Yatangaje ko hari ndongozi bafitaniye amatati bivuye ku rudandazwa rwa magendo. President Ndayishimiye avuga ko ubu yahisemwo gukorana n'abanyagihugu ngo kuko yasanze benshi mu bari mu ndongozi arabahemu. Urumva kugira indongozi mumaze kuja mu matata aho baguhema ukababona ubona ngo nabariko baragufasha cyari umuntu amaze gufungwa azira ko ari we yampaye amakuru ndakabwira bamufunga jewe ndabizi yuko ari mwe bamugiriye kompro nari ndiko ndagwanya fraud nabo usanga ahubwo abakadre bose bumva ko fraud ari sawa. Ndabwira ujeje iperereza hariya mu Kayogoro hari ahantu haza guca fraud y'imivinyu sayine y'ijoro aho yobafashe ahubwo acabari waborohereza acabari wayipakira imivinyu arayijana. Iyindi fraud hari muri Tanganyika ikagumiza irengana bakambwira ngo ntacyo twatoye ndihenda ndashavura ntibashaka kabereka umuntu ahabereka aho binjirira kumbe baratomboye baramumenye uhora mbwiye guhera kubashikiranganzi kubadeje bose indongozi zose zengwa n'ubuzima bw'abenegihugu twangiraniye ko ingorane natije ndavuga ko mutazombwira mwebwe reka basi twikoranire n'abenegihugu bazobashengeza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ashikiriza ko abonona bose ababona kandi ngo baramaze kugira ishirahamwe rijejwe guhangana nawe. Akavuga ko ivyo bituma igihugu kidashika kwiterambere. President Ndayishimiye aranavuga ko hari umugwi uri mwishirahamwe rijejwe kurangura igitoro Sopebu wamuriye amafaranga ngana n'imiliyoni 4. Aha aribaza ahava amafaranga mva makungu agugwa ibikoresho bitandukanye vy'ubwubatsi. Muri bukanya ranga ndabwira abonye bose ndababona mugabo bamaze kugira ikintu cyitwa igishira hamwe turagizura nabi bindongozi kijeje kugwana n'umukuru w'igihugu urumva mu rwego shingwa bikogwa babonye ikintu kigira neza abene gihugu baba barose uburyo bwo kucugara rero intende bashingira ndayo bashingira kugira ngo mwumve ingene dushobora kudashika mu gihugu giteye imbere ndabwire yuko ijya ikipe ya Sopebu ibaze gushikaho jewe iby'amahera y'umukuru w'igihugu miliyoni 4 n'ubundi barayanyishura mutikebutse nzosenga Imana izobakwita amakofu musu amuvuga ko atamadeviza ari muri iki gihugu nimurabaho muca hose amasanje mubona inyubako amaserabe tabahe amakaravahe izo nzugi amabati avahe ayo madeviza ari gusa avahe. Evariste
Evariste Ndayishimiye atomora ko amafaranga arenga umuriyaridi w'amadolari yajanywe hanze y'u Burundi mu mwaka uheze kugura ibintu kandi ibanki nkuru y'igihugu BRB atavyo izi. Twararavye dusanga amahera yavuye mu Burundi atazwi na BRB mu mwaka uheze umuriyaridi urenga w'amadolari. Ikibazo nabajije amabanki ko tuzi yuko zijya noti z'amahera zitagenda mu muyaga, ayo mwarungitse mwayakuye hehe? Sanga amabanki nayo afise amahera anyegejwe. Urumva ikibazo cy'ubutunzi nicyo twasenye ndongozi, ico tugipfuye tukiriko. Ndagenda mbwiye tuje mu nzira nshasha, umukozi ntakore iyo ari umushikiranganji kora. Bamwe n'abandi mu bumvise ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi babona ko iyo ari imvugo yo kubandanya ahuma amaso abarundi n'amakungu ngo abereke ko wewe adashigikiye abanyonyeza ubutunzi bw'igihugu mu gihe vyamaze kugaragara ko ari we musuma wa mbere. Abarundi bose ngo nibaje hamwe bamukure ku butegetsi kuko ataco yigeze bamarira mu myaka maze aramutswa igihugu. Dondo Diemba z'umutima urakenuye. Imvugo ivuga ko ibintu byose ari sawa irakwiye guhagarara. Utemeye ko agwaye azokira gute? Uwo ni Faustin Ndikumana umuhinga mu bijanye n'ubutunzi arongoye ishirahamwe Parseme yabishikirije kuri 2023 ruheshi umwaka 2025 mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Ku bwa Faustin Ndikumana kugira imbona kazoza ishoboke bisaba ko umwimbu uyongera gushika ku bice 15 kwijana, ni mu gihe uyu munsi umwimbu uciyo ngera ku rugero rwa 3 gusa kwijana. Umukuru wa Parseme abishikirije mu gihe n'umukuru w'igihugu bwiwe Evariste Ndayishimiye yarayamenyesheje abarundi k'indongozi zihari zibandanije zikora uko zikora hatogira uhirahira ngo yiyumvire ico gushika ku mbona kazoza yo mu mwaka 2040 n'umwaka 2060. Bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko abarundi babandanya gukeburwa ngo babishatse boreka kwigira sindabibazwa baje hamwe baharanire gutegurira kazoza keza abakomokako mu gushiraho indongozi zibereye. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Aho yariko arashikiriza bimwe mu byaranze imyaka 5 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi, Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashobore gushika ku iterambere rirama. Yavuze ko mu migambi y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akiza ku butegetsi kwari ukugwanya ubukene, umufuko wose uronka amafaranga, umunwa wose uronke ico ufungura. Ariko ngo bagiye kuraba ivyaranze ino myaka 5 ibiciro by'ibifungurwa byaraduze kugeza ku bice 40%. Ifaranga ry'u Burundi ryarateye agaciro, amafaranga y'agaciro yarabuze, ibitoro byagumye bibura cyane, amashirahamwe ya leta yagumye ahura n'ibibazo. Nk'akarorero ishirahamwe Brarudi ryarabuze ibinyobwa gushika naho umurundi yarondera kayeri akakabura. Yabandanije amenyesha ko imbona kazoza kugira ishikwe ko umwimbu utegerezwa kwiyongera kugeza ku bice 15 kwijana mu gihe ukiri ku bice 3 kwijana. Mu gisata cy'uburimyi ngo haracari agahaze aho umurimyi ariha umwavu muri Nyakanga ariko gushika n'ubu atarawuronka. Ubutare n'ubu ngo ntacyo abarundi babona bubinjiriza. Ugwaruka rutugarijwe n'agashomeri gushika yaho ruje mu mahanga kuronderera y'ubuzi cyo kimwe n'abaganga bahunga igihugu. Faustin atinduguruye twamugina ivyimbona kazoza tube turavyibagira. Imvugo ivuga ko ibintu byose ari sawa irakwiye guhagarara. None utemeye ko ugwaye uzokira gute? Leta n'umugambwe uri ku butegetsi bakwiye kumenya ko urukiza n'urupfu by'abarundi biri mu biganza byabo. Ndugaye twamugina ikihutirwa gukorwa mu maguru masha. Ndikumana yamenyesheje ko ari inama effort civil mu kinyamazuru ihuza abari mu bisata bitandukanye kugira ngo bigire hamwe ibibazo bihanze igihugu, bongere bashireho urupapuro rw'inzira hamwe n'umugwi uzoza urakurikirana uko ibintu biriko birakogwa. Abishikirije mu gihe n'umukuru w'igihugu ubwiwe Evariste Ndayishimiye yarayamenyesheje abarundi ko indongozi zihari zibandanije zikora uko zikora, hatogira uhirahira ngo yiyumvire ico gushika ku mbona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Iri ntanda bashingira ndari bashingira kugira ngo mwumve
ingene dushobora kudashika mu gihugu giteye imbere twese tugashobora guhera mu nzira tudashitse niba indongozi zikora uko nazibonye zibandanije zikora uko nazibonye 2060 n'umuriyumvira. Bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko abarundi babandanya gukebugwa ngo babishatse boreka kwigira sindabibazwa baje hamwe baharanire gutegurira kazoza keza ababakomokako mu gushiraho indongozi zibereye. Arakoze Ninete Nancy Mutoni. Abavuga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi baba bariko batuma ishirahamwe mpuzamakungu ONU rimumenya rizohava mbere rimwongera kandi gashimwe. Angeline Ndayishimiye niwe yaravyivugiye asaba ko atawosimbwa n'umutima ngo aradasinziriye ngo nuko bamuvuze, ahubwo abamuvuga bariko bamugira umustar ONU isubire imumenye. We ngo nta ufise ububasha bwo kumuhindura ahari, ariyiziwe n'Imana yiwe. Tumutegabiri jewe ndagenda bwire iyo bamvuze iki nshangira inguvu isumba cyakindi kugira bazovuge hamavuga ati reka tuhebe sinchika intege jewe ngo baramvuze sinchika intege ahubwo baba bariko barampakuhaje bariko baratuma bamenyekanisha mu makungu ndayubaha ninde njeri na ninde njeri na nijewe nijewe nyene nta wundi ari muri jewe nijewe nyene kandi nta muntu afite ubasha bwo kumpindura uwo nijewe n'Imana yanje baravuga barita akanaka hariho n'imbura kimazi baje n'imbura kimazi nibicavuta mugabo nibi cantege mugaje nta ntege nza kugira ncika kubera ivyo bavuze ntibikunda mureme nimuze mwumvire ngo jezo cikikuko ngo bavuze ntibikunda nimuze murare mukanura ngo umutwugize ngo bariko baramvuga bariko baramvumeza bariko bangira publicité bariko barangira umustar bariko bamenyekanisha kw'isi yose kugira ngo ONU ikunde isubira inyongera agashimwe hajya ko bariko bangira publicity abantu bavuga bose bangira publicity kugira ngo bikunde nasho zinisubire imenye inyizere hajiguma iraba baramvuga cyaraba batereka turaje ko baravuga bakavuga isose karabo umuntu ninde yitwa nde ameze gute ni jewe nyene n'Imana yanje nkomezwa na Kristo kuko ni watanga inkomezi nta muntu jacifu acifuto umutima wanje go uhangayika abakarankomeza. Twamenyeshe ko ivyo yarabivuze inyuma yaho bamwe badatahuriye impamvu Angeline Ndayishimiye yambara ibintu bizimvye cane mu gihe yambikwa n'igihugu gisanzwe kirangwamwo ubukene butagira izina, igihugu kitagira amafaranga y'agaciro yo kuguramwo igitoro n'ibindi. Bagatanga akarorero ko mu minsi 2 gusa mu gikorane categuwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu co gushimira Imana ku myaka 5 iheze Evariste Ndayishimiye yatwara u Burundi kuva kwa 19 gushika kwa 21 ruheshi umwaka 2025. Umunsi umwe Angeline Ndayishimiye yabonetse yambaye isaha igugwa ibihumbi 51 y'amafaranga y'amanyaburaya, uwundi munsi yaboneka yambaye isaha y'ibihumbi 45 y'amadolari y'abanyamerika. Abatari bake bakaba bandanya kuvuga ko atari bibi kwambara ibizimbye, ariko bakanegura ukuntu abikoze mu gihe ubukene mu gihugu bwokora amakara bugata, kandi atanundi mutambukanyi w'umukuru w'igihugu yatwaye u Burundi no mu bihe vyiza yigeze agaragara mu bintu bizimbye bivuye mu mafaranga y'igihugu. Abo banyagihugu bamenyesha ko u Burundi buzokizwa n'indongozi zizi guca bugufi, abarundi ngo nibave hasi bazishire ku butegetsi ngo kuko zirahari. Reka tuwane dusebe mu buhinga bw'ivyuma baduha akaruhuko duce tuja ku gice ca kabiri gihariwe ikiganiro. Ikiganiro ineza y'Imana kuri no munsi wa mbere igenekerezo rya 2023 ruheshi umwaka 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'amazaburi, izaburi ya 84 kuva ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 12 mu gishikirizwa na Pastor Celeste Gahungu. Rero uyu munsi naho turumvise ijambo ry'Imana rivuga ukuntu Uhoraho Imana
ari izuba kandi ari nkinzo kandi uhoraho ngo azotanga ubuntu n'icubahiro yewe ubwo buntu azobutanga ku batabufise n'icubahiro azogitanga ku batagifise kandi uhoraho atanze icubahiro ntaraba amashure wize ntaraba umuryango uvamwo ntaraba uburebure ntaraba inzobe ntaraba ibirupima iyo avuze ngo araguhaye icubahiro arakubahisha abantu bose bakabibona n'abagusumba bakabibona kandi byagaragara yuko uri umuntu mutoya Imana yacu nishimwe cyane kandi ngo ntazogira iciza na kimwe yima abagenda batunganye nukuvuga ngo ibyiza byose bibaho abatunganye uhoraho azobibaha Imana yacu nishimwe cyane uhoraho nyine ingabo ngo hahiga umuntu akwizigira Imana ihabwa icubahiro Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi birashoboka ukaba uri mu buzima busharira birashoboka ukaba uri mu mibereho igoye cyane birashoboka mu kibano bikaba bitameze neza birashoboka mu rugo rwawe bikaba bitameze neza birashoboka mu kazi bikaba bitameze neza yewe abo mukorana baguhigira abagukoresha bakuraba nabi mbese bari no mu migambi yo kugira ngo bakwirukanishe mu kazi birashoboka mu ishure bikaba bitameze neza birashoboka aho ubaye bikaba bitameze neza birashoboka mu bubiko bwawe bikaba bitameze neza birashoboka hirya no hino aho urabisha amaso haba imbere haba inyuma haba hirya yawe ukaba ubona yuko ibintu byose byanse kandi vyugaye ukabona umenga nta nzira nimwe bishobora gucamwo ngo uronke ubutabazi ariko nagira nkubwire ngo ni wizigire uhoraho gusa umwizigire kuruta ibindi byose uhaguruke umusenge umuhamagare nimba wahora usenga rimwe usenge kabiri nimba wahora usenga gatatu we usenge kane urushirizeho gusenga kandi urushirizeho kugira ukwizera kuko uhoraho akunda abamwizera kandi uwumwizigira wese ntazomaramara Imana yacu nishimwe cyane nshuti mugenzi uri kuranyumviriza uhoraho aracakora ibitangaza uko yakora kera ni umunsi niho agikora ntananiwe no kugukiza ntananiwe no kugutabara ntananiwe no kukurihira amadeni ntananiwe no kugukura muri ubwo bukode ntananiwe no kugukura mu bitaro ntananiwe no kuguha umwana byarananiranye ntananiwe no kuguha akazi warakabuze ntananiwe nuko yokwigisha karatamenye revaro ugira uhoraho aracakora ibitangaza wewe mwizigire gusa nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi nagira nkubwire ngo humura abizigiye uhoraho yewe bameze nk'umusozi Siyoni utigera unyeganyezwa kandi ngo uwizigiye uhoraho wese ngo arahiriwe Imana yacu nishimwe cyane uwizigiye uhoraho arahiriwe kandi arahiriwe koko nje maze kubona abantu benshi bizigiye uhoraho akabagirira neza akabakura mu gisuzuguriro akabakura mu bibazo akabakura mu mpimba bafunzwe akabarihira amadeni yewe akabakura mu bitaro bafise ingwara abantu bose bari bazi yuko batazokira ariko uhoraho akabakura muri ivyo bibazo Imana yacu nishimwe cyane nshuti mugenzi uri kuranyumviriza ivyo rimwo sindabizi aho uri sindahazi ariko birashoboka nawe ukabona umenga urageramiwe ukabona umenga urahanzwe ukabona umenga abantu baguhagurukiye ukabona ibihe byaguhindukiranye ukabona ahantu hose hirabuye ariko nshuti mugenzi nagira nkubwire ngo izigire uhoraho nukuri wizigiye uhoraho ntiyigera amaramara kandi uhoraho ntashobora kumureka ngo amaramare Imana yacu nishimwe cyane kandi Imana yacu nihabwa icubahiro Salomo yaravuze neza ngo nari umusore ngo none ndashaje ngo ariko sinigeze mbona ngo aho umugororotsi yahebwe ngo canke uruvyaro rwiwe ngo